ndabaramukije kazi makuru ategekanya ikirere cyo kuri wa kabiri igenekerezo rya 3 Nyakanga 2024. Ejo mu gitondo hategekanywa ko hazokwaka izuba rimwo ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu kiretse mu ntara za Kirundo, Ngozi, Kayanza, Bubanza na Cibitoke aho ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye kurusha handi azoba ari mu ntara ya Bururi aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba ari kuri °C 14. Ku muhingamo hategekanywa ko hazokwaka izuba rimwo ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bizokibonekeza mu ntara Cibitoke aho izoba ari kuri °C 31. Ejo mu gitondo hategekanywa ko izuba rizoseruka isa 12 z'igitondo rirenge isa 12:03 zo ku mugoroba. Ano hagarukiye amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri mwayateguriwe n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fiona Tiro y'inka ayabashikirije na hutaha.